Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Turi kwa gatandatu igenekerezo rya 2026 ntwarante umwaka wa 2022 amakuru mu Kirundi agizwe n'izi ngingo nkuru. Haracibonekeza igifungu nibinyegezwa kuri dosiye y'ababuriye ababo mwibohero rikuru rya Gitega muri Kigarama umwaka uheze, aho haduka umuriro waturiye ugatongora abatari bake bakahasiga ubuzima, mu gihe hari benshi bataramenya ko hari ababo boba baraguye muri iryo sanganya. Muri ano makuru muraza kumviriza inyishu umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutungane yashikirije mu kiganiro hagati y'abavugizi bavugira inzego zitandukanye bahaye abamenyesha makuru n'abanyagihugu kuri uyu wa gatanu. Inyuma y'indwi imwe buramatari w'intara ya Bururi hasohoye ingingo yo kwaka amatongo abanyagihugu bo muri iyo ntara kuri uyu wa gatanu. Yavugiye ku radio Isanganiro ko abanyagihugu babitahuye ukutariko. Muri ano makuru muraza kumukurikira. Mu mpera z'ano makuru nk'uko bisanzwe ku minsi yose ya gatandatu ni kiganiro ku isoko. Uyu munsi dushimikira kwishingwa y'ibiciro vya leta ku vyimburwa bimwe. Mukanya inkuru imwe ukwayo sangwa ikaze. Nongere ndabaramutse ndabaye nikaze duhera amakuru mu gisata c'agateka kazina muntu. Abanyagihugu baba mu kigwati c'abateshejwe izabo kiri muri zone na komine Butaganzwa iri mu ntara ya Kayanza barashira habona inyifato ya zimwe mu mbonerakure hamwe n'abarongoye umugambwe CNDD-FDD bitwaza igikenye mu kwimbura ivyo batarimye. Abo banyagihugu bamenyesha ko ivyo biriko biba gutyo mu ntumbero yo kubagondoza ngo basubire ku mitumba baje bavako. Iyi nkuru twayiteguriwe na Emmanuel Niyungeko. Ico kigwati kirimo imiryango yaba 150 y'abateshejwe izabo mu ntambara yo mu mwaka wa 1993 kiri ku mutumba Rukambura zone na komine Butaganzwa intara ya Kayanza. Abanyagihugu baba muri ico kigwati kiri mu itongo rya leta bavuga ko babangamiwe n'umugwi w'imbonerakure zifadikanije n'abajejwe intwaro hamwe n'indongozi z'umugambwe uri ku butegetsi nk'uko vyiganwa nabo bateshejwe izabo. Abo banywanyi b'umugambwe CNDD-FDD bamaze ikiringo c'amezi 3 baca ibitoki biri mu mirima yabo bitwaje igikenye. Bimwe muri ivyo bitoki bija kuribwa, ibindi navyo bikaja kugurishwa ku isoko. Isoko rya RPA aho mu kigwati kiri ku mutumba Rukambura riravuga amazina ya bamwe mu mbonerakure hamwe n'abarongoye umugambwe CNDD-FDD bari ku isonga y'ivyo bikorwa byo kubatoteza, aho ngo banababwira ko bosubira ku mitumba baje bavako. Kiri muri umutumba ni Rukambura komine Butaganzwa ubu hageze yaho baza muri Nyasike badukira ibitoke byacu atasanira. Haba harimo imbonerakure Claude na Oziasi na Anise n'uwahagarikiye umukuru w'umutumba yitwa Dismasi Nizigiyimana, umukuru w'umugambwe ku mutumba yitwa Jamari Ntawoyihinyuza hamwe n'umukuru w'umugambwe mu komine yitwa Diane Ngendakumana. Kandi uwo mukuru w'umugambwe mu komine ni diregiteri wa Ekofu Nyarurama aho hanze ntawe dufite tuja abahafise bamwe baratahutse twebwe turasaze n'ukuri bareke kutuguriza amahoro. Abanyagihugu baba muri ico kigwati bavuga ko bamaze no kwitura musitanteri wa komine Butaganzwa ariko nta cavuyemwo. Mu ruganda rwa radio RPA twashoboye kuronka Janvier Kanyana musitanteri wa komine Butaganzwa kugira ngo twumve ico yoba bivugako. Emmanuel Niyungeko urakenuye. Tukivuga biri mu gisata c'agateka kazina muntu nkuko nari mpejeje kubabwira mu ngingo nkuru. Tuve mu ntara ya Kayanza dusimbire ku mugwa mukuru wa politike. Abafisa babo bafungiwe mwibohero rikuru rya Gitega n'ubu batarashobora kuronswa amakuru y'imvaho ngo bamenye nimba boba bakiriho inyuma y'umuriro watongoye iryo bohero muri Kigarama umwaka wa 2021. Ico kibazo kikaba mbere kiri mu vyabajijwe mu kiganiro abavugizi b'inzego zitandukanye bahaye abarundi n'abamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu.
Icagaragaye akaba ari uko iyo dosiye irimwo igifungu n'ibinyegezwa uravye inyishu yatanzwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ubutungane. Aha Niyongere Donavine yamenyesheje abo barahaburiye ko kuba batarashoboye kwakirwa ari uko baje mu gihe kitarico. Tumukurikire. Twoshikiriza abariko baratwumviriza bose n'abari hano ko uko amabohero asanzwe atunganijwe barafise amasaha bategekanije yo kwakira abaje kuramutsa ababo bafungiwe muri ayo mabohero. Mu gihe rero umuntu wese aje akurikije uwo mwanya ayo mategeko aba yarashinzwe mu ibohero kugira ngo ashobore gusura uwiwe, baramwakira nta kabuza. Ariko no kumenya yuko rero utaje umwanya wo kuramukanya kuko amabohero afise ayo mategeko ntuheza ngo wakigwe. Ariko kandi hariho n'ababa bari mu ibohero bakora amakosa atuma bashigwa mu bihano. Iyo ugiye kumuraba rero ari muri ivyo bihano birumvikana ko no muri uwo mwanya nyene udashobora kumuronka. Rero uyu Toma twomuhumuriza niyo abafise wiwe ashobora kuja kuraba mu ibohero iryo ari ryo ryose azogende abisabe, bazomumenyesha umwanya utegekanijwe ko ashobora kuronkera ko uwiwe azomuronka nta kabuza. N'uwo wese afise uwiwe afungiwe mu ibohero birategekanijwe ko baramutswa, aragenda agashikira ubuyobozi bw'ibohero agaheza akavuga ikibazo ciwe, bakamwakira bakamuronderera uwo agomba. Ikindi kibazo kiri mu vyashikirijwe ni kijanye n'ibura ry'ibitabo vy'inzira. Aha umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu yijeje ababikeneye ko iza mbere zizoba zabonetse muri uku kwezi kwa kane tugiye gutangura. Kurikira Petero Nkurikiye avugira ubwo bushikiranganji. Muri kuno kwezi gutanguye kiriya gisata gitanga ziriya mpapuro kiriteze igice ca mbere c'ibitabo vy'inzira carasavye hanze. Bimaze gushika rero mu ndwi zibiri ibintu bizaba vyasubiye mu buryo, abazikeneye bose bazaba bashoboye gusubira kuzironka. Niwo mwizero notanga. Agafata ingingo mu bikorwa rusangi wenyene yikoreye akubaka ibiro vy'ubushikiranganji bigeretse incuro zitatu. Yaravyubaka agakoresheje ifaranga na rimwe ryo muri leta, arakorana n'abagenzi araterereza wenyene aravyitunirako gushika hafise ibiro vy'ubushikiranganji bimeze neza cyane vyubatswe, hanyuma yarabigabiye leta. Naje ndamaramaye nk'userukira igihugu kubona miliyaridi 54 zisohoka ukarondera iyo zagiye ukazibura nakamaramaza. Ubwa mbere womenya ayo mayanzu zoyahera, tuyahera bategeza ko yari umugambi utegerezwa gukorwa kandi abahera yacu ategerezwa kugaruka. Ubu ngira nje fata ingingo umushikiranganji turi kumwe ndagusavye mu ndwi zibiri mbe mbona abantu bose bari muri ivyo. Mu gisata c'intwaro nkuko nari mejeje kubivuga mu ngingo nkuru ingingo yo kurandura ibiti vy'imikaratusi yafashwe na buramatari w'intara ya Bururi ngo yega abari basavye amatongo leta kugira bayaranguriremwo imigambi y'iterambere, ariko bakaba batakoze ivyo bari biyemeje. Ivyo vyashikirijwe na buramatari w'iyo ntara. Koloneli Leonidas Mbandenza amaso amenyesha ko ayo matongo azosubizwa leta hama arimwemwo igitegwa c'ibiraya. Muri iryo tangazo twarashoboye kuvuga yuko imikaratusi isanzwe boyikuraho. Abo twabwira cane twabwira abantu bafise amatongo leta ngo barangurire imigambi y'iterambere n'ubworozi. Ibyo rero byaragaragaye ko twasanze ari amatongo menshi y'abavyatse kugira ngo barangure iyo migambi bitabaye nk'uko babisabye. Arico gituma twaciye tuhamagara yuko muri mwaka w'uburimyi bw'ubworozi yuko baba baritegurira gukuraho iyo mikaratusi bakahokorera ivyanigenewe kuko bari babisabye.
ayo matongo muba mutegekanya kuzocamo yaranguriramo imigambi ya gute? Ngaha mu ntara ya Bururi ikiraya ni igiterwa cimbuka cyane kandi kiba hose, arico gituma twagomba kuzohimiriza yuko hajya bazoba bakwishinge ikiraya arico giterwa ca mbere cugurura isi. No ngaha mu ntara ya Bururi hariho abagwiza mbuto, natwe twagomba kwizo mbuto abene gihugu bazifata zizinde kuja mu zindi ntara, ahubwo barime hanyuma abadashoboye kurima baje mu makoperative y'imiryango canke yo ku mitumba kugira ngo bikenure. Ariko buramatari biravugwa yuko igiterwa c'ibiraya kidakunze kuba ahantu hari ishinge, ico coco mu kivuga kwiki? Oya, ico sico, kuko mu burimyi n'ubworozi ahubwo nivyo bahimiriza cyane, kuko ikiraya nico ca mbere, nta kindi giterwa ushobora gutera cimbuka cyane gusumba ikiraya igihe waronse ifumbire. Ifumbire igihe ibuze niho wovuga uti nta mwimbu waboneka. Mu gihe hamaze imisi ibonekeza ubukene bw'ifumbire ya fomi mu Burundi, uwo mugambi murabona bizoshoboka kuranguka? Ego, ifumbire ya fomi ntiyabuze Bururi gusa, yarabuze mu gihugu cyose, mugabo uruganda rwa fomi ruriko ratanga ibyo byiyemeje, arico gituma nanje natanguye ko haburira hakiri kare yuko bo kwitegurira uburimyi bwa mbere saison A izotangura mu kwicenda kw'icumi, ko baba batunganije izo ndimo. Ivyo by'ifumbire naho byabaye, ngira ngo abarongoye ikigo ca fomi n'abajejwe iby'uburimyi n'ubworozi mu bushikiranganji bazofata ivyigwa bakaraba ivy'abene igihugu bakeneye mu ntara kugira ngo babe barishize imbere, kuko urazi ko bari hakare. Ayo majwi tuyakesha iradiyo Isanganiro. Ibivugwa mu gisata c'imibano naho ipikipiki imwe kw'icumi zikorera mu ntara ya Gitega nizo zashoboye kwiyandikisha mu kiringo zari zahawe. Muri kino gihe banyenezo bakaba basaba ababijejwe kubongera ikindi kiringo, kuko ico bahawe ari gito cane uravye umwanya bisaba kugira ngo babe begeranije impapuro zose baba bakeneye. Iyi nkuru twateguriwe na Eloge Divin Remesha. Ibiharuro biva hariko harandikirwa amapikipiki n'amabajaji akorera mu gisagara ca Gitega vyerekana gushika kuri uyu wa gatanu igenekezo rya 2025 ntwarante, ari naho hari hashinzwe isango rya nyuma yo kwandikisha ivyo vyuma. Amapikipiki adashika 100 na bajaji zitanu bikoreshwa mu kunguruza abantu, hamwe n'amapikipiki adashika 50 y'abikorera utwabo arivyo vyari bimaze kwandikwa. Ni mu gihe bene kugendesha ivyo vyuma bavuga ko amapikipiki asanzwe akorera muri komine Gitega na cane cane mu gisagara ca Gitega yababa 2,000 n'amabajaji 200. Amakuru FPR yaronse amenyesha ko mu batashoboye kwandikisha ivyuma vyabo bari mu mici ibiri. Abambere n'abakora batubahirije amategeko bivuye ku bugaba bwabo, aho usanga batigeze barondera uruhusha rwo kunyonga ivyo vyuma n'izindi mpapuro bigendana nk'urupapuro rw'ubwishingizi bita assurance mu gifaransa, hamwe n'izindi. Kuri ivyo hakiyongera ko kutariha amatagisi ya leta. Abakabiri bagizwe n'abagiye baragurira ivyo vyuma ku bari babitunze, nabo ugasanga babiguriye abandi. Abo rero bakamenyesha ko kubera ko ivyo vyuma bitabanditseko bidaheza ngo bikunde kubaja kuvyandikisha. Ni mu gihe n'abazi banyene kuzigurisha bitabakundiye ko batororokanya impapuro zose zikenewe mu kiringo c'imisi 10 gusa bahawe. Uyo mugo wa kabiri rero usaba abajeje intwara mu ntara ya Gitega kubongera imisi yo kwitunganya kugira bashobore kuronka ivyankenerwa vyose. Eroge Divere mesha tugukengurukire mbere yo guhereza amakuru tubabwira iyi nkuru ijanye n'impunzi iciye ku masonga. Abaganga bakora ku bitaro bisanzwe vyakira abarundi bahungiye mu makambi ya Murongwe na Rusenda mu gihugu ca Kongo y'intwaro rusangi baraye basubiye ku mirimo yabo inyuma y'indwi zababa zibiri bahagaritse akazi mu ntumbero yo kwerekana akababaro bafise kubwa bagenzi babo batwawe bunyuruzwe n'umugwi w'abamayimayi. Nk'uko ijisho rya RPA ribimenyesha, abo baganga ikiringo bari bihaye co guhagarika akazi caraye kirangiye, naho basubiye mu mirimo yabo. Abo baganga bariko bakora bigura intege kubera ko nubu nta kayambu bafise kuri bagenzi babo banyurujwe. Abarundi bahungiye mu makambi y'impunzi mu gihugu ca Kongo basaba HCR n'igihugu ca Kongo gukora ibishoboka byose ngo abo baganga baboneke. Inyuma y'akaruhuko gato turangiriza amakuru ku kiganiro kw'isoko. Ikiganiro kw'isoko cuno musi gishimikira kwishingwa ry'ibiciro vya leta kuvyimbugwa bimwe bimwe. Kw'isoko mugishikirizwa na mugenzanje Emile Nibasumba. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku misi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo
Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Yari yatanguriye ku bigori, ubu naho leta y'u Burundi iheruka gushinga ibiciro by'ibiraya, umuceri n'ibiharage. Iryo shingwa ry'ibiciro ntarengwa vy'ivyimbugwa hari ico ryoba rimariye umurimyi. Ico nico kibazo nyamukuru ikiganiro ku isoko cyo kuri uwa 2026 ntwarante mu 2022 kigerageza kwishura. Nitwa Emile Nibasumba, ndabahaye ikaze. Ku munsi wa mbere niho Deogide Rurema yatanguze icesi sekeza ryo kugurira abarimyi umwimbu w'ibigori, umuceri n'ibiharage. Ni sekeza rigira kabiri inyuma y'iryabaye mu kwezi kwa kane mu mwaka uheze w'2021, ariko hoho hagugwa ibigori gusa. Umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema yagiriye ko ashira habona ibiciro byashinzwe na leta. Intete z'ibigori ikiro azobara amafaranga 800, igiciro mu bubiko bw'ikigo Anagesa azoba ari 1,100, igiciro ku muguzi azoba ari 1,200 ku kiro. Ibiraya ikiro azoba ari 700 ku murimyi mu kigo Anagesa ntabyo rutegekanya kubikayo, ariko ku muguzi ikiro ntikizoja munsi y'amafaranga 900. Umuceri usanzwe ku murimya ikirazo bari 1,200, mu kigo Anagesa 1,500, hanyuma ku muguzi 2,200. Umuceri mwiza w'intete ndende ku murimyi ikiro azoba ari 1,300, mu kigo Anagesa 1,700, ku muguzi 2,200. Ibiharage ibijone kiro azoba ari 1,400 ku kiro ku murimyi, 1,800 muri Anagesa, 1,900 ku muguzi. Ibiharage by'ubwoko bumwe atari amajone kirazo bari 1,300 ku murimyi, 1,700 mu kigo Anagesa, 1,800 ku muguzi. Ibiharage bivanze ikiro ku murimyi azoba ari amahera 900 ku kiro, 1,300 muri Anagesa, 1,400 ku muguzi. Abarimyi bamwe bavuganya na bagenzi bacu bo muri Television Renaissance babona gute iryo shingwa ry'ibiciro vy'ivyimbugwa. Ikigo tukibonamwo ubusuma butunganijwe na leta kuko umunyagihugu w'umwirimizi nk'ubu dutanze akarorero, ibiharage byoguzwe amafaranga 1,300 ku kiro ku isoko, ubu bakaba bagiye kuzobigura amafaranga 900. Muri mwumva ko ari ubusuma bwo kwiba wa munyagihugu muto muto. Dusaba ko boduza izo biciro kugira ngo leta nimba ari umuvyeyi nyene ifashe wa mwana wayo wa munyagihugu w'umwirimizi atera intambwe nawe agira aho yigejeje, akamenye agaciro k'inguvu umunyagihugu yatanze. Amafaranga batugurira ari hasi cyane n'amafaranga twe tugurisha ku isoko. Nk'akarorero kilo c'ibigori amafaranga 800, ariko ku isoko n'amafaranga 1,000. None gute leta idutegeka ngo tugende kugurisha muri Anagesa kandi ku isoko ariho hari inyungu? Kubera ko umuntu atovyitwara ku isoko akabigurisha ku isoko kandi leta isubika azosubira kugurisha ikagurisha ku mafaranga menshi. Rero nibaza yuko umuntu wese bomureka byo yarimye akabishora hashatse ahabona inyungu. Muri uyu mwaka uheze batugurira ikiro c'ibigori amafaranga 680, ariko inyuma yaho twebwe tukaja kubirondera ku isoko ku mafaranga ashika 1,000. aho gahombo k'umunyagihugu mwirimizi kubazwa. Ubona ko umunyagihugu mwirimizi hanze nosubira kwemera ubwo muri uwo mutego, reka ntizokunda. Igiti ntigikura mu jisho kabiri. Ku isoko abahinga bati Faustin Ndikumana yize ivy'ubutunzi ati suku ibiciro bishingwa. Ibiciro vy'ibiribwa by'indimo yabivana n'umwimbu ingene ungana mu gihugu. Hanyuma ikindi ni ingene abashobora kubiranguza za transport ingene ziba zimeze, kuko umwimbu ubonetse hanaha abakomeza barawutora bakawurangura akawujana mu ntara ziba zidakwije umwimbu. Ingene rero amabarabara bameze, ingene mu nzira bigenda, ivyo vy'ibitoro, ibiti byose n'ibintu bija ku giciro. No kuvyumva ico bita coup de production. Umuntu nyimba ibitoro byayo bute byamuzimvye, nyimba mwibarabara amabarabara bigorana kamara iminsi 2 imodoka ikaba byose n'amakudu transport agenda araja ku giciro na tuteretse n'ayandi mataxi usanga leta iriko. Ivyo rero byo bibanza kuba ngombwa
mu kugira ibiciro ushobore kubona ingene bingana hamwe ari kigwaje ico kigo gishasha kihari twe turakibona jewe sindabona ico kiba kiriko kirarenza ko cane kuko ikigo kiza kugura umwimbo w'abanyagihugu kigaca kiwubika kigasubira kuwugurisha umengo kiriko kirunguka kisubira kugurisha ku bandi ayo majana tushongera kunayo kugira kigiriki nivyo rero ntatumva kigasubira kuwugurisha kandi kubadandaza abadandaza basubira kazokugurisha ku munyagihugu urumva n'ubundi ntivyumvikana. Kuri mikro ya bagenzi bacu bo kuri radio Inzamba uwarongoye ishirahamwe Parsem rihamagarira abarundi guhindura ingendo yamenyesheje ko mu bisanzwe ibiciro bishingwa na bene bidandazwa mu mwidegemvyo. Mu bisanzwe ibidandaza nka bene ivyo ni libre ni prinize ziba ziri liberalize hama mwimbo ungene wabonetse ugaheza ugakora leta ikagezwa no kura yuko ivy'amatransport bigenda neza baragenda neza vyangombwa ama infrastructure by'ibitoro bikabonera kugira ibiciro bigabanuke n'umwimbo re kugira wiyongere muri rusange ahandi ho kugura umwimbo ku giciro ari bugisizeho hanyuma ugacuvuga ngo nzosubira kukigurisha kuwundi kwindi giciro akarusho ntikaheza ukaboneke cyane nibaza yuko umudandaza bikuye ahantu kure yategeza kunguka ategeza kugira iyo service abantu barayibagira yuko ihambaye umuntu ntiyimbura gusa haro n'abategeza guca bitora bakaja kubidandaza bakabishikana abandi badashobora kuba bo bikura. Leta ikabivuga ko muri ico gikorwa cyo kugurira umwimbu abanyagihugu izokenera amahera arenga miliyaridi 87 z'amarundi ikazokironka inyungu mu kuwugurisha. Aha niho ikiganiro ku isoko cyo kuri uwa 2026 ntwarante mu 2022 kigarukiye. Mwari kumwe na Emile Nibasumba ndabakengurukiye nongera ndabikebanura naho ubutaha. Cari kiganiro ku isoko. Ni kuri ico kiganiro ku isoko muhejeje gushikirizwa na mugenzi wacu Emile Nibasumba duciye duhereza ko amakuru mu Kirundi yo kuri wa gatandatu genekerezo rya 2026 ntwarante umwaka wa 2022 mwakoze mwebwe mwese mwadutije umwanya wanyu bagenzanje b'uruganda rwa FPA bamfashije gutorokanya aya makuru ntibagiye abafashije mu buhinga bw'ivyuma ndabakengurukiye. Marie Ange irakoze nariko ndabashikiriza ndabikebanure ndabifuriza amahoro n'umutekano mu banyu no mu vyanyu na gahwane.